n'abanyarwanda bashaki hajya mu Burundi urazi ko twebwe dukaze mu bintu byose biyumva amahoro uvira hajya hari igisirikare vraiment c'Uburundi cinshi kandi cinshi kandi twebwe ntitwigeze tuneshwa mu ntambara zose twigeze kuba turwana abasokuru bigeze kuba bagwana twe ntigeze dutaha uko amaboko uko twayamanitse ikibaho chimamanda yaranguwe n'abanyarwanda kugira bavugiye none umuntu vy'ukuri yavukiye mu gihugu c'u Burundi sivyo naho yo bari abari mu mahanga bafata ama video bagapostinga ku TikTok nimubabona bakavuga ati je ni mu gihugu iki niki ne kwa akavuga Burundi neza ariko igihugu cakwibarutse ukubaho kavuga ngo ngwego ngivyo bavuga ngo nivyo rerere uri umugabo muzima w'ubwanwa uzi ko wavyaye umwana wazeza gutorana ngaha mu Burundi muri kino gihe hari amakonfe y'u Burundi n'ibindi bihugu ringahe reka mvuge nko Rwanda Rwanda gusa nande hari Burundi no u Rwanda nago rufitaniye amakonfe nande na Kongo nande Kenya Tanzania bajya rero hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kubari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico cyane muskizwe na Joe Omario kuri Yaga TV. Uyu munsi twatewe iteka ryo kwakira Alu mu journaliste benshi baramuzi benshi bamuzi mu majambo agiye atandukanye bamuvuga ko haba meza canke mabi ariko rero atandukanye n'abandi bantu abandi bantu iyo bavuze nabi barashavura ariko yo gwaca afata ivyo bintu bimuvuzemwo nabi akavyubakisha izina ndakuramutsa cyane Aru nanje ndabaravuga cyane so ni linkale Alu comme d'habitude monsieur Waseri kwa minye maso y'inyana hari indi bibagi Musime hari indi ba Miss umva ko ka Miss koko umva Miss Marseille umva babifatanye hari irindi hari indi ribuze tu abandi bararishira muri commentaire kuko ndazi yuko oya amazina y'imeshega ntayitwomana umeze neza ariko ndashima muri iyi minsi abajournaliste barabura inkuru bavuga z'abaririmbyi kumva icuka kitameze neza kiri muri East Africa n'abaririmbyi bamwe baratinya no gusohora indirimbo kumva zuko zishobora kuba flop ntizihitinge wowe kubgawe ubona umenga barakwiye gusohora ntibiteho ico cuka kibi canke nibabangire kugira ntibage flop je nibaze ko babangira kuko M23 ifise album yakubise rero iyo album kugira izohere kuvuzwa kinjana umuntu yumvise album ya M23 yumviki bayumva yuko ari inkuru ndende cyane kuko ni inkuru ya kera ni inkuru mu bisanzwe bibiko biraza ni vya kera biko bisubira kandi kuzamuka hari umuntu uyu munsi yumvise izina M23 imvumenga yuko bije uyu mwaka izi za 2023 2024 ariko hari abandi bakubwira ko M23 ari ryo kuva kera wewe kubgawe watanguye kubimenya ryari ivyo bintu M23 bonje M23 mu bisanzwe je nabibwira n'ama histoire bagiye baratubwira ni histoire zamaho kuko umwana wawe nawe wavutse uzomubwira ati harabayeho intera hamwe harabaye hibi urumva ni histoire bari ndende kuko n'umwana wacu umwana wanje azotorana umwuga wanje azovuga ati mama yari yarabivuze ibi bintu n'ivya kera none kuko ari vya kera ubu bica bigaruka gute bo biguma bigaruka kubera ko nabo namba yaba M23 bakeneye kujya basi bariko bafata Kongo sivyo bariko bafata Kongo harimo abanyarwanda harimo n'abakongomani siko aba M23 bagaruka kugira iki gushaka kuvugwa nka kera erega ni nk'umuririmbyi sivyo ni nk'umuririmbyi roriro kumashaka kujya hiti sivyo naroriro nituzi ko yazimye nga
ariko aguma ashaka kujya hit. Tuvuge ko M23 ari barimo bagwanira izina. Bon, si izina gusa nuko hari ibindi vyinyegeje nyuma atazina gusa. Hari ibindi vyinyegeje nyuma. Mu bisanzwe tugiye mu vya M23 twatangura ku ntango kuko histoire ya M23 ni ndende gose. Aka kanya abantu babona haba ingwano ariko hari abatazi by'ukuri izo ngwano impamvu ziriko ziraba niyihe. Nene saba abanyarwanda none babirimo. Nene abanyarwanda bashaka iki? Bashaka muri Kongo kugira bahafate bimba inzahabu. Nta kindi. Ko abanyarwanda bavuga ko atabariyo atani igisirikare cyabo yo ataki. Ntihagire umuntu azisaba kubesha. Ngo nta gisirikare cy'abanyarwanda kirimo. Ntari umuntu barafatirayo yambaye impuzu ya gisirikare y'u Rwanda. Mbe ndakubaze ubaza ko bagenda. Okay. Erega ntibagenda bambaye z'igisirikare cy'u Rwanda. Oya. Bari muri bajya ba M23. Aho bavuga ati bajya ba M23 bajya barashigikiwe kandi bashigikiwe n'umukuru w'igihugu cyabo. Ndavuga yuko ari abakongomani bavuga ikinyarwanda. Oya. Ntaba abakongomani barimo sindavyanse. Ariko n'abanyarwanda ne bavyemere nabo ko barimo. Ni ntambara abantu benshi barimo barayipfiramwo abana b'inzira karengane abavyeyi. Iyi ntambara izoherera hehe? Je mu bisanzwe ikintu mbona bibaza yuko intambara izohera ari uko bafashe u Rwanda rufashe Kongo. Sivyo? Kugira ngo mu bisanzwe sibo bituma abanyarwanda baratumwa bajya n'intumwa. Siko rero mu gihe baba z'abazungu bajya n'abakozi b'abazungu ibintu bifitiye icemeza. Les amis wowe mbwira yuko twenga mu gihugu ntihaje ngo nimwigeze kumva ngo ubutinganyi buze bukorerwa ngo kumugaragara. Barabihakana. Ntihagire n'umuntu n'umwe tuzobona mu Burundi akora ubutinganyi ngaha mu Burunda iwacu kubera ikidurisonera kandi dufise akaranga. Twe dufise akaranga tugenderako. Mugaba abanyarwanda kubera ko bashaka amafaranga y'umuzungu ati reka tubishinge. Urumva ico kintu bo bavuga yuko umunyagihugu ashatse wabo aragikora kumugaragara mu gihe kitabangamiye umutekano w'igihugu nta n'amahoro menshi kuri bo ntaco bibatwaye. Bahore kitire yabo. Bahore kitire yabo. None n'ubutinganyi bakaca bagaruka kuvuga Yesu arabatinganye. Oya. Hari ibintu jewe mu buzima ntokwemeza. Je ni wagaruka kumbwira yuko mu Rwanda Imana iriyo. Canke ngo bavuge Imana. Canke bavuge ngo hariho ngo abakozi b'Imana ngo hari iki. Mu gihe uzosanga ubutinganyi bukorerwa ku ma réseaux sociaux. Abavuga ati jewe jewe nkoresha ikidaje mu kwiryohera cha henke. Urumbisha ki? Jewe mu Abanyarwanda barandwenza cyane. Harimo ibijuju. Gute? Uzi impamvu? Impamvu uvuze ko harimo ibijuju sinshobora gutahura umukobwa mwiza abayisoneye aba yumva yuko akuja ama condition muri byose. Ndavuga mu bwiza no mu matayi. Akacija kuri réseaux sociaux ngo je mu kugira ngo yego nkoresha ikidaje cha henke. Les goûts sont partagés. Urabashigikiye? Sinabashigikiye ariko narone injira mu buzima bw'iyo jewe. Oya n'amakosa. Burya n'ubujuju. Nta bwenge bagira. Harimo abakobwa bibijuju toujours jana mara uramaze kubona ingunguru. Ijya y'icuma. Uyivugije irimwe amazi, uyivugije itarimwe amazi, nico kimwe ukungene ivuga. Voilà. Nta bwenge bagira bajya. Bajya rero ubibagereranya nk'iki? Ingunguru itagira amazi. Ukitekeye amazi hajya ntivuga.
mu mico y'abarundi n'abanyarwanda twara abantu twari tumeze nk'abavukanya ariko kano kanya bamwe ugira uze nk'aba banyarwanda ngo turumwe je nande je ndi umurundi kazi sindi umunyarwanda kazi ntimuvanga ibintu indimi ziragomba gusa ntiturumwe ni umunyarwanda kazi mu gihugu ciwe ndi umurundi kazi mu gihugu canje ariko Burundi n'u Rwanda kera vyahoze ari igihugu kimwe byahoze ari igihugu kimwe sidavyanse ariko plus baguma bavyonga bakaca baza biriza turumwe mwinande tunapiga shoot chambu cyubura hati bombo clad ndanakwibutse ko na independence bayirondewe na Rwagasore iwacu Rwagasore zo kwamara umugabo yarapfuye ariko urupfu rwa Rwagasore abantu bose antwa n'abanyarwanda hajya baravuga ati hari umugabo mu Burundi kandi toujours ni nkuko tuguma turonka abagabo bijunja n'ijambo iyi mishamirano rero y'u Burundi n'u Rwanda ubona izoherera he imishamirano y'u Burundi n'u Rwanda je mbona mengo hari ibintu bigoye katurindire kuko ivyonye bizova muri aba bashafu bacu bizova muri aba papa wacu kuko hari ibintu ntoshaka gukritika ko hari igeno bivuga ati je mbona bizogenda gutyo ukaca usanga siko bigenze ukaca umengo tuko ndinjira mu bintu bitandaba ariko ku muntu azovuga igihugu canje nabi ku muntu azovuga ubutegetsi buntwara nabi tujonzo kwa manavuze ati muri ibimeka imisiba cambo cuburaho ubu bariko baragwana ba M23 bari impande ya UVIRA mwanya n'umwanya bashobora gufata UVIRA UVIRA ni igisigara c'abarundi cinshikiri haje ntibazoshika ntashobora kuyifata haje mu Burundi urazi ko twebwe dukaze mu bintu byose no jewe sino my française nta muntu w'umunyarwanda je wanjyako kuno nkora no higanwa n'ikindi gihugu mu Rwanda je ntitwogenda no muhiganwa ngo duhigane ukuntu nkora mu kazi kanje maze mwigihe gita ariko nta numwe n'umaze myimyaka hajya nta numwe je nkanga shaka kuduha karorero niko nakubwiye yuko vyose bose ari bimeka tu ari bijuju nta numwe twoja hamwe mu Rwanda nta numwe twoja hamwe mu kazi kanje rero niyo mpamvu ndakubwiye ati ni birofu ni bijuju mu bisanzwe kuko nabo baravuga batiha limite yaho bageza ku bantu sivyo rero naje ndababwiye ati n'ukuri kw'Imana biyumva amahoro UVIRA hajya hari igisirikare vraiment c'u Burundi cinshi kandi cinshi kandi twebwe ntitwigeze tuneshwa mu ntambara zose twigeze kuba turwana abasokuru bigeze kuba bagwana twe ntitwigeze dutaha uko amaboko uko twayamanitse ntikibaho igihe twakoronijwe caraheze cararangiye no gufata karashi chimamanda oya yaraguzwe burya yararanguwe chimamanda yaranguwe n'abanyarwanda kugira bavuge none umuntu vy'ukuri yavukiye mu gihugu c'u Burundi sivyo naho yo bari abari mu mahanga bafata ama video bagapostinga ku TikTok ntimubabona bakavuga ati je ni mu gihugu iki niki ne kwa akavuga Burundi neza ariko igihugu cakwibarutse ukubaho kavuga ngo ngwego ngivyo bavuga ngo nivyo rerere uri umugabo muzima w'ubwanwa uzi ko wavyaye umwana wazeza gutorana ngaha mu Burundi chimamanda ngira jaho yorengana no hasuka essence kandi arabizi kubera iki uko gwanko gwinzikira nk'ugo rupfa kuki none siwe ruzaye erega tuje umuntu asoto yugwanko nawe urarucreya Munahugire nabi ni ngombwa nawe cumugira nabi yo jewe rero nta vyambabarira canke mbabarira imvugo mbabarira amatwi oya ndakubwiza la verite nakwanse nagukunze ikicuka none wirifuza ko coguma nkoko je nshaka ko bihera none wakwifuza ko biguma uko vyema
hakogwa iki kubera ko hariho inzira karengane ziko zirabigura bonyene nibo yo kurambabaza sino yaba biba muri bajye bavyeyi twebwe basabana tugatekereza tugahora tuba turamahoro ntanisho babidutwaye mugabo baravuze baradusotora dutanguye kuvuga bashatangura kwiriza kubera iki twe tuvuze tuvugize uruhwa kandi tuvuga gake ariko ninki uramaze kubona intozi aho zitonze ukojejemwe agati zice zisanzara voilà twerere ninki intozi ukojejemwe agati ko mutifuza yuko ibintu bibandanya umurundi akwiye gukora iki umunyarwanda akwiye gukora iki umunyarwanda akwiye kwanza kubanza guhora akatwereka akarero hamwe natwe tugahora kuko twe ntituzovuga kuko twishira ku majambo baba bavuze toujours twishira ku majambo baba bavuze ni babanze bahore kuko nibo basotoye intambara hamwe natwe duhore nzi yuko iyo umuntu akubise ikofu cy'umuhano ku ruhande mama yangu ndaguhishitsi yumeje gukomeza kwishurana rero bibaza ko ari yo nyishu y'ikibazo bon yabinyishu y'ikibazo yabinyishu kuko hariho abaswahili bavuga ukibembeleza mkundu mavi haipiti sivyo ukibembeleza mkundu mavi hayapiti mu bisanzwe kubana iyo umwana byanse ko yituma hariho agati bahora bakoresha agateza bakoza mu gisusu kugira yorohe akaca yituma aba ari umubebe rero mu gihe baba babona yuko batogenza uko batagende gahoro batubembereze ko twebwe ntibaturusha kuvuga plus jamais nibaturusha kuvuga kandi n'ubu ndasubiyemo plus jamais kuvuga igihugu je canyibarutse naho abandi bazohora umuntu azovuga igihugu je canyibarutse akakivuga nabi n'ubutegetsi buntwara nzomutuka kandi nzomufata nabi kuko ni waze bayifashe nabi hari abantu bafise ubwoba bavuga ati ibintu bigakomeza kuduga bishobora gutuma abarundi bacanamo bikaba nka kumye kwaba kera iyo aya twebwe abarundi umuhutu umututsi bahana uburyohe sivyo raba simbizi ntibavuze ngo yatwaye umututsi kazi ngo ari umuhutu urazi ukuntu bakundana uramaze kuja muhiri wabo yego urazi urukundo bahana twebwe iwacu nta moka gihari ivyo bintu twarabifuse twebwe rero twebwe dukwiye kuvuga ko turi umwe hutu tutsi umutwa turi umwe ivyo bindi nabyo nk'umunyarwanda ibiki kila mtu na pei yake twebwe n'igihugu cacu turi umwe uzoshaka nawe ko tuba umwe aza tugende ko gahoro hama tumushire mu muryango muri kino gihe hari amakonfe y'u Burundi n'ibindi bihugu ringahe reka mvuge nk'u Rwanda Rwanda gusa nande hari urundi no u Rwanda nago rufitaniye amakonfe nande na Kongo nande Kenya Tanzania bajya rero twebwe basi omwe twebwe nitwa dimwe naho vyoshika tugatega twa dusande twinyavye mu Rwanda nako bajahe tuba tutumira hajya nyene tukabakubitira hajya nyene tukabasanzariza hajya nyene tukabahamba hajya nyene urumva ki Rwanda ngomvye batanshitira ufise rero oya badafashe indege kumaguru twabashikiri abaganda ariko n'abagenzi babo bahe bazoshikayo ryari tuzoba twabafashe ryari twabafashe nizo confidence u Rwanda ruri ngaha erega hari akantu nabonye umuntu waba ariko ameze gutya niko bitsorangira aribye izo confidence none uzikura he oya hanu urazinda kubwira ikintu kimwe ikintu toujours nuko premièrement twebwe turafise ukuntu tumeze twebwe abarundi kandi twe turiyizi kandi turazinanye sivyo twe dufise confidence kandi turiyemera kandi dukwije byose mu bintu byose nta munyarwanda twe dukanga umunyarwanda mana yanje
ndabahaye pole baze barire batandaba gusa nzobakorera promatiyo bahubuhungira nzasohora indirimbo yo ahubwo ndabahaye pole n'ukuri uzobusaba ikihe gihugu kibabuhungira rero oya abazohaba begereye none gashabu gito gitabwa iwabo bazoguma haji iwabo none ubwabo nabo nyene ntibavyivugiye baravyivugiye ngo iki mbe ninde yabivuze Kabarebe James yaravyivugiye yavuze gute naho twebwe twotego byoshika bakatwataka mwibaza ko twoja he Kenya ntitubarizwayo Tanzania uko nyene Uburundi uko nyene raba na Kongo murayiteye urumva nanje rome ngo nije nabivuze mukogasubiramo kubera iki ahantu hose bamari kandi ataco bashoboye nibapunguze buryarya bapunguze no gukunda amahera wibaza ari yuko wibaza ko izo conflit ariko rubanira nabi ibindi bihugu canke n'ivyo bihugu bidashobotse ku Rwanda akaba ari byo bifise amakuru oya u Rwanda ariko rudashobotse umuntu umwe ndakubaza rose abagenzi nta muntu uzi yuko toujours agiye mu bantu ategerezwa kuvayo ashwaye uramuzi ni nka kugera ku Rwanda wowe umuntu nyene uzi ni nka kujya ku Rwanda ariko barabisigura bagasigura iki toujours bama bariko bararira nta kintu kimwe bigera basigura gifashe ahubwo je ikintu gusa no basaba sivyo kandi kubasaba ikintu bagira inama ari gusaba pardon baze basabe pardon hama biheri asabe pardon bande bon ku banyarwanda bazi yuko bavuze nabi batuvugira umutegetsi wacu mukuru w'igihugu cacu nabi kandi bo batemera ko ari amakosa bakoze okay rero urabona ico nico mu gihe bazokwamira ikosa je niho nzoreka kuvuga mugo umuntu atazokwigera yemera ikosa haje urazinda kubwire umuntu yemera ikosa n'uzovayo abanyarwanda guhinduka so n'umwana wabo n'umwana n'umwuzukuruza n'umwuzukuru wa naka bazokwama atakusaba zigera bemera mu myaka 3 iheze abanyarwanda baraza mu Burundi gutembera ari benshi byaboneka ko dufitanye umubano mwiza kandi twarabakunda cyane no mu kubakira twurira mu biti dufite amapareye none tuvuge ko ari umubano w'urukundo canke bwari ubujyanye twebwe twari dufise urukundo kuri bo ariko bo baratweretse ubujyanye kuko je natango kubona neza na neza ko bajya abantu ari njyajya umunsi kiri kuna daboje babazimiriza kuri stage Sijani njyajya mbi u Rwanda njyajya mbi canke nabo barafise impamvu ibarengera ituma ivyo bintu biba hama twebwe bajino tukabakira neza no mu biti twurira tugafotora ati raba uwabandi mwirirwa mururira mu biti uwacu nimwurira mu biti je ivyo bintu nabivuze ko iki Big Fizzo aje sivye canke undi muririmbyi aje mutagenda kumutegera nkuko mwagiye gutegera The Ben Fizzo ariko barabasasa ibitenge bajya ba mama ego ntaco mugabo urumva ntiburira mu biti kajya kantu ariko kagiye kumbabaza kurira mu biti umunyamahanga Baje kija gihera afise n'indirimbo nshaje yaje n'indirimbo nshaje abizi yaririmbye indirimbo za kera gusa bashaka kutujya kona hit mu Burundi ngo bamutwaye telefone ari abanyarwanda biwabo baje ipakije mu mabisi baje abantu ujya musi baranteye inzigo abanyarwanda masoko izose niyo barinze bambwira ngo je sinzorengekanya noje gukora baraterana ensemble baraterana inzigo abanyarwanda dusa n'abasozera ikiganiro nike kintu wobwira abarundi muri rusange abarundi twebwe tubandanye twikundanira tubandanye twubaha kujya nyine twara twubaha wewe gusa umuntu azokomanta ufise ukuntu mwishura
kuko nabazo bagusotoye kandi twebwe n'ukuri umuvyeyi wacu ntiyigeze atubuza ati ntukubite ko vya muntu yagukubise umugere mwishura ubundi umuduze hejuru umukubite kandi yindi ya kabiri he